mwese bakunzi bacu ndabahaye ikaze muri aya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kabiri ni kwigenekerezo ry'indwi mu kakaro umwaka wa 2026 mu gatondo hitezwe yuko hazokwaka izuba rimwe n'ibicu bike bike mu gihugu cyose ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari bururi mu ntara ya Burunga aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degre Celsius 12. Ku muhingamo naho hitezwe ko hazokwaka izuba rimwe n'ibicu bike bike ahatari hake mu gihugu cyacu kiretse mu Cibitoke ibubanza ni Bujumbura mu ntara ya Bujumbura eka no mu Rumonge mu ntara ya Burunga hitezweyo ikirere kizoba kirimo ibicu vyinshi ahazoba ahashushe gusumba handi ni mu Cibitoke aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degre Celsius 32. Ejo mu gatondo hatekanijwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 9 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 5 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kabiri agarukiye mwakoze mwese kuyakurikira naho gutaha.